gushora rero kudafata iyo ngingo birava ku bintu byinshi. Ubwa mbere ukuntu abana baregwa, ukuntu abana bategurwa kuva mu myaka yabo bakiri bato. Kera umwana yarakura kuva ku myaka 15 bakamutegurira kuzoba icitegererezo mu rugo muri kazoza. Nico caza imbere mu mutwe w'abavyeyi, iteka kwari uko bamutegura bakaronka inka, bakaronka abakwe, bakaronka abakazana. Education y'ubu bategurira kuzo kwiga, akure, akore, hanyuma abeho. Ico cyo kubaka ubwisigaye kiva cane mu bana ubwabo gusumba kuva muri encouragement y'abavyeyi, muri education inyigisho y'abavyeyi. Hariho ibintu bitagenda, hariho ama dysfonctionnement y'amakouple, hariho uburerero bubi bw'amakouple bw'abavyeyi, hariho traumatisme, hariho ikintu gihungabanya gwaruka muri kino gihe. Kera ibibazo by'ingo vyabera muri kwa papa na mama muri couple, bakabijirira mu nzu bigahera, abana batigeze bamenya ko hari ingwane mu rugo yabaye abavyeyi babo. Ariko kino gihe urumva abantu ba mbere baba informe y'ibintu bitagenda mu rugo, niba abana nyene ko bumvise zanduru, babonye bya bintu bitagenda neza, baheza mu kibano bimwe babona iwabo bariko arabibona no kubabanyi babo. Hariho n'ugwaruka rutugatiye bakwe bambwiye ko bibabaza, ego akubwira ko bibabaza nyene, ako kantu ko nyene gatoya kumva ko mugabo abantu nibumve yuko ubuzima bugizwe n'ibiryoshe n'ibibabaje bifatanya biri kumwe, ivyo bikoze ubuzima. Ico gukora rero ku bajene ubwabo no kuba responsable muri vyose, apana gusa kuri ico cyo kubaka, mugabo kuva mu buto bwabo. Kwiga kwabo ni kube kwiga uko kumenya mugabo n'uwo muhuye, nico wumvise, nico wabonye, kibe kimwe mu bikwigisha urawa imbere, urawa muri kazoza, utarawe uyo mwanya nyene uriko. Kuko uravyo mwanya nyene uriko uraronka bus byoroshe, uraja aho ushaka byoroshe, mugabo ntubuzi kweja ariko bizokwama.